Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye bishikiriza n'iboneshya kuri yacu kandi ari nayo yanyu cyane cyane mu bakunzi ibiganiro by'inkino tubashikiriza ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu muri Rock Sports, ku munsi wa gatatu muri Mumenye aho dukoresha abantu batandukanye ama interview ku abantu bakinye kera bari muri carrière ya basketball ndetse no mu zindi nkino zitandukanye. Ku munsi wa kane ni muri Midweek aho dufata sije imwe tuganira ko muri Midweek. No munsi turacari muri mode playoff tugiye gutangwa ku munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 2025 uku kwezi nyene turimo. Kuri uyu munsi mu kiganiro ca Rock Sports turi kumwe n'abatumire babiri nkuko mwabonye ku munsi wa mbere twari kumwe n'abatumire babiri, Joris Numutima umumenyereza w'umugwi wa Dinamo na Elvis Hakizimana umumenyereza w'umugwi w'Urunani. Ico kiganiro narako mwabumvise ko harimo utuntu twinshi ku ama brag menshi. Ni Joris aje kuvuga ati kuri ukunda kuvuga Urunani Dinamo kandi Dinamo ari iri champion en titre muri ya ABR 2025 kandi ariyo champion ya saison hegiriye kubera ko bon yari amajoke nyene mugabo reka Joris Numutima nyaza kutwumviza muri kino ganiro abone ko mwe twahereye kuri Dinamo. Turi kumwe n'usanzwe arongoye abafana b'umugwi wa Dinamo ari hano tuzakwa turi mu kiganiro muri abantu ngana ko abantu baza kuri departement abona ko twamushize iwafu twicaye neza neza muri tribune y'abafana abona ko ibubafa bari abafana mu gwa Dinamo, iburyo n'abafana mu Urunani. Turi kumwe kandi n'umusanzu warongoye abafana b'umugwi w'Urunani. N'abatumira beza kuba turi kumwe inyuma y'abamenyereza twari kumwe ku munsi wa mbere. Kuri uyu munsi wa kane turi kumwe n'abafana aba president b'ama fan base Urunani na Dinamo n'Urunani muri Antunga. Joris arantunga ya nyaza ko mu gihe kizokurikira tuzogirirwa amahirwe yo guhamagara nubwo atari izi playoff izindi zizokurikira aba president b'ama club Urunani na Dinamo nabo nyene yaza ko inshallah bizokunda. Nuko reka duhere ibubafu ku bufana wa Dinamo, president of fan base ya Dinamo tumwakire yidondore amazina nabaramutse abakurikira twuganira. Murakoze cyane. Jewe nitwa Kubwimana Alain Cave. Ryo Cave benshi niryo basanzwe bamenyereye ko ngaha kuri terre. Nkabasanzwe ndongoye fan base y'umugwi wa Dinamo. Murakoze. Ego ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yeah. Nuko ku ruhande rw'iburyo turi kumwe n'umu president wa fan base y'umugwi w'Urunani nawe nyene arashobora kwidondora. Murakoze. Nitwa Lewis Muhoza nkaba ndumunyarunani. Murakoze. Nuko mwumvise abatumire turi kumwe kuri uyu munsi n'abatumire babiri turacari muri mode playoff. Urunani na Dinamo zizokina, hariho Kerne na Tigers kondera na troisième place, hariho Dinamo na Lezipo mu bakobwa nanye nazo ko barakina finale, hariho Gladiators na Messagers bakina troisième place. Umva ko azoba ari inkino nyinshi. Imbere yuko twinjira midonido ry'ikiganiro cacu tubanze tumiye amategato uce tugana. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Ya ikaze rero mu idondo ry'ikiganiro cacu. Nkuko twari twabikoze mu kiganiro cyo ku munsi wa mbere, bavuga ngo intumbero y'iki kiganiro cyo kuno munsi ni ubwami. Ikiganiro cyo ku munsi wa mbere cyagifite intumbero zibiri: ingene imigwi iri kwitegura playoff no kwerekana ko rivalite Urunani Dinamo ntabwo ari intambara, ni basketball no gukeba bwo mu kibuga, inyuma y'ikibuga ubuzima busanzwe bukabandanya. No munsi ntituza kubaza abatumwe turi kumwe ingene imigwi iri kwitegura, nibaza ko bitaberekeye, ariko ni ya ntumbero ya kabiri yuko Urunani Dinamo rivalite atari intambara, atari urwanko, atari kurwana. Kuno munsi Dinamo fan base ya Dinamo icambere na mbere kugira ngo umuntu avuge ko ari muri fan base ya Dinamo nuko ari umufana wa Dinamo canke hari ukundi kuntu bitunganijwe. Fan base ya Dinamo tumaje gute mu rusanzwe? Mu rusanzwe fan base ya Dinamo kwitunganijwe bon
hariho abafana bazwi, hariho abari mu magroupe atandukanye n'abakora ibikorwa vyerekewe uwo mugwi nk'abafana. Hakabaho n'abandi tutaba turakira baza juste kubera bakunda umugwi. Urashobora kubona umuntu ubwa mbere waraje rimwe ugakunda umugwi, ukaza bya kabiri kumva ko ukunze ukavuga ati cette fois-ci ndakunda Dinamo, ariko utarasaba uburenganzira bwo kuza kwinjira muri fan base. Kugira ngo winjire ubwo burenganzira usaba gute? Gusabwa iki kugira ngo umuntu avuga ati je nshaka kwinjira muri fan base ya Dinamo? Hari ivyo tukubwira tuexija umuntu wese kugira tubemwe. Bisaba kwitanga, birasaba kwitanga mu buryo, birasaba mbere no kwitanga mu mwanya, kuko iyo uvuze ko uri umunywanyi kanaka w'ishirahamwe, hari ivyo ishirahamwe ryayo ryose rikwexija. Natwe nuko kuko turabwira umunywanyi wacu ati turafise amakoraniro mu mezi 3 canke mu mwaka angana uko, urayitaba. Turakwexija kuba aho uri hose washingira intahe umugwi wacu, ukamenya ko udefanda aho uri hose, kandi ntunagoye kudefanda urundi kuko ibikorwa birivugira. Nuko novuga turabwira rimwe iyo habaye amakoraniro ya bose, turafata umwanya wo kwakira abo bashasha tuvuga. Donc bamwe baza kuri terrain ijya mbere bakaraba match, bakona vy'ukuri ko umugwi ukunzwe ari Dinamo, bakegera bakavuga ati dushaka kwinjira. Muri ico gihe rero baraza mu makoraniro ya bose, tukabaha intumbero y'umugwi yo kuba muri fans club, mu nyuma tukabakira. Nuko ni nk'ishirahamwe ryari ryo ryose, aya mashirahamwe musanzwe mubona ama club ya sportif n'ibindi nuko. Ego muvise ko aratubwiye muri Dinamo meze gute kugira ngo umuntu yitwa muri fan base. Mu runani fan base runani baza ko ndazi kuva niyo kuva ndakunda kwana ibiganiro n'abantu bakinikira mu runani kera imbere n'imyaka 90 muri 90 ko fan base runani yabikomeye. Mbega no munsi umuntu umvise fan base runani n'iki? Urakoze. Fan base runani icambere co nibazo ko abantu benshi batazi nuko iri agreye muri ministère, no itaguti ni numugwi uzwi apana club fan base. Ndavuga yaba ministère intérieur canke ya sport et jeunesse nayo ni yatuzi. Ama uko itunganijwe nako twebwe turafise komite ndani muri fan base. Haro komite igizwe na president wa fan base, akabaho vice president, akabaho SG, akabaho trésorier. Kwa turagira ibintu byinshi bitandukanye. Hama wambaje uti kugira umuntu yinjire mu runani bisabiki. Ukuri nta birebire dusaba kubera ko imiryango iruguruye. Sinovuga ngo hari ibyo dusaba ngo birenge, no, sifi juste yuko utujoininga hariya twicara katwereka ko abaye umukunzi w'umugwi. Hama kubera politike tugenda twameliora canke uko ibintu bisa, kera nibaza yuko urazi ko umaze kugira ibiganiro n'abantu ba kera, sinibaza ko ari fan base ahubwo ndabizi neza ko ari fan base ya mbere yabayeho no mu Burundi. Nta bintu muri basket, yes, nta dupira bambara canke iki. Ndibuka amafoto ya kera baba bambaye imayo uwo munsi club itakinishije. Ariko mu bintu rero turiko turahagurukira mu kubegwa, mu kumva kuri proud kwambara agapira k'urunani, no kuva kudashobora kuza kuri match nkaho umengo naka map ugiyemwo, ambara impuzu y'umugwi ube fier yawo. Hama mu ma exigence make dutanga turavuga ati nimba wabaze kuba uri wacu ingo kuri match wambaye umupira, kuko ni ca kindi kizotubwira ngo uyu muntu ni wacu. Uwo mukavuga ati uwo muntu ashobora kutwinyegezamwo niki, ariko ahanini nta birebire dusaba. Vraiment c'est juste joining, turyoherwane, dushigikira umugwi wacu. Hama watubwira ati ndashaka kuintegra group WhatsApp, niho tukubwira uti ni kuri raba
ugura umwambaro tukubone ko natwe dusa umwambaro niyo ibintu byambere ahanini hari ikintu bita akarangamutima ariko nta muntu ashobora kwinjira umutima we barabe ngo réellement urakunda urunani nivyo tubonesha amaso turakubonye samedi turakubonye dimanche umunyarunani aragize ikintu ciza tukubonye ku rubanza rwiwe ko turasoro social nukuri uwo muntu mwagira akantu gato ugasanga kuri entraînement kwijabe ni hari ikintu gitoyo tukubwira ati nukuri gura umwambaro wewe wahejeje uri wacu aho tuca tukwakira muri group twaguha karibu ukabana natwe ya nuko imbere ko tuva kuri constitution y'ama fan base na Dinamo bo harakana ko bavuga cyane cyane ku bafana ba Dinamo nagakime gato yako bavuga ko bafana ba Dinamo benshi atarafana ba Dinamo abafana ba New Star abafana ba Kerne coalition ngo baje imigwi yabo yarasuye inyuma kidogo mugabo no mwaka twaje kubona Kerne yarasuye agaruka twarabonye abafana ba Kerne biyerekana no kuri tele nivyo abafana ba Dinamo ni bamwe nuvuga ngo bahungiye muri Dinamo cyane ako kantu rero karakunda kumwenza kuko na kantu nyene umukeba aba yabonye ko inguvu z'uwo bahiganwa atari yiteze ko yoshika hamwe ashitse donc umukeba basubwo kuko jewe jo felicite umufana wa Dinamo ahari hose no nagira ndakwibutse gato fan base ya Dinamo igiri kwiza imyaka 5 twatanguye neza na neza 2021 twavyiyumvire 2020 turaza 2021 hariho ni foto bamwe barayizi murandashira ku mastati twicaye ngaho turi abantu bake tugitangura donc kubona rero fan base ya Dinamo imaze igiri kwiza imyaka 5 ikabihanganye na fan base y'urunani ifise hafi imyaka 70 uca wumva ko ni ikindi gihangange cavutse citwa fan base ya Dinamo rero uye umukeba w'umunyarunani afise ubwoba akiyumvira ati mbebasha izo nguvu zivuye he kandi muri fan base ya Dinamo haruna abantu baje bava mu runani bari muri fan base nico nagira nshikire donc iyo ugiye kwihweza fan base ya Dinamo ukuntu yubatse donc c'est pas un club c'est une famille abayirimo barabizi c'est une famille uyisanga ushitsemo kavuga ati aha renda ashitse no muhira bon même famille nyumve hari igihe rimwe usanga nasivye imanza za famille kubera hari izindi manza za z'umugwi zihari ntegezwa kugufashamo donc ni indi famille yaje impimbara kandi urumva tumaze umwanya muto kuvuga rero ngo abafana ba Kerne ngo ba New Star baraje saba New Star saba Kerne saba Rezipo bonyene baje naburunani baraje kubera barabonye ko ya une famille iryoshe kubamo nico rero naho kavuye ngo ni coalition nziza iraryoha donc nuko vyagenze ariko ni gako uzosanga uvuye muri Dinamo aja mu runani kandi arako uravye wowe nk'ubiravye nyene biko biranza arako haro nabiteze kuva hariya mu runani baza baramaze bon hari abahora babimba donc shikuje hari abahora babimbaza mugabo twebwe iyo nk'umuntu ubu yova mu runani azino turamufata ku mwanya tukamwiga kuko kuko ivyo bavuga vy'amakoalition ashobora kuzava hariya afite objectif yo gusambura ya famille nziza iri kirabaho donc turamufatira umwanya ariko turabahaye n'ikaze n'umwanya muto yo kubiga tubonye bazanywe n'amahoro tuzobakira kubera famille nta kumwanya nashaka kugira ico nshikirize kuri ico je personnellement ku giti ciwanje nka Lewis je narashimiye ivuka rya fan base ya Dinamo kubera ko kare twatamba twirorera kandi baranaducokoza abatanguje fan base ya Dinamo sinza kubavuga amazina bamwe baranaducokoza ngo muvuza inyagara ngo murasara ngo mukubita amabido ariko je ku mutima nkavuga nti umunsi mwatahuye igikorwa turimo umunsi mwatahuye agaciro k'umufana ariko ku mutima navuga nti bamurabiretse kuko siziyemo n'umuntu akomeye n'umuntu akomeye cyane kuko
iyi Dinamo mwumva avuze ngo ni 2021 mugaje nabo ngo 2023 iyi Dinamo twariko turiyubaka 2021 na donc 2020 chacha mayonnaise yari yafashe 2022 no kuvuga yuko ntabwo nciriyemo Lewis 2022 wabaye umwaka mubi cyane kuri twebwe abafans kuko twararokrita donc bararokrita abajoueur beza abayezi oya ntarokrita n'abafana mwagiriye ukaca wumva nuko ninjiye mu by'abakinyi gatoya twebwe twarakina 2022 2021 turi abafana bashika nka 210 ariko tukagenda turahura n'ibibazo muri terrain surtout ego baraza abakinyi beza sinogenda ndaharira ko 2021 vyari twari tumeze neza cyane nk'ubu donc muri terrain wasanga baradutsinze usanga donc ntitwari byubake neza natwe iyo rero habayemo abafana batari fo bakumva ko defect bashobora kuyakira barahungabana mugabe ico nkundira rero ubu baratahuye ibyo barimo camucare wese kandi ngo ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi biratahuritse antuka ico ni kintu ca mbere no mu runani bamaze igihe kinini babayemwo donc twarabatsinzerane passe game zibiri zikurikiranye badutsinze 7 catubatsinda 6 na badutsinze 5 catubatsinda 6 na 7 hariya haragaragara 7 hariya hari bake cyane bashoboka M7 ego ntibikunda ntibishoboka ivyo narabibonye nuwaje yaratinye kwambara ku gapira oya reke nuko bigenda ariko ndavuga nti ni ibintu byo gushima kubera ko barabonye agaciro kavyo amabarishamwe ingufu ico nabakundiye n'amahera barabishizemo ama biratanga amafu sinavuga mu kibuga navuga ko aje hari navuga aha bashizemo ibintu byinshi cyane ariko hama birafata amahera ategezwa kujamo kubera ingoma zikuba amahera amavuzera amahera ategezwa kujamo hama ubu rero turabona ko hariho nuvuga ko ya rivalite yo mu kibuga babandi bagwana hariya natwe ngaha birahari bavuze ngo si intambara ariko jewe ndayita intambara atari ya ntambara y'amaraso canke ya ntambara yo kugwana ariko ni intambara nuvuga ngo y'umutima y'ama emotion ni intambara y'ico dukunda ariko biherera ngaha twe turi benshi cyane nabo ni benshi ariko iyo match iheze je personnellement dutsinzwe ndababara ko navyo namenyereye tsindwa gake nukuvuga mu mabaro sinshobora kureka kugira sinkunda no gucokozanya kubera nese mashaka umuntu acokoza kubera nzi mwe bibabaza ego so en tout cas félicitations ku myaka ingahe mumaze mwandanye mushiramo inguvu mugamba gabanye gushiramo amafaranga n'ukuri bikaza bumutima nuko reka rero twinjiye mu ntuze no musi ni preuve zigiye gutangura waruherejeho gatoyi muga tubiceko neza uno musi hari abantu babizi nivyo no migano twakoze muri introduction yavuze ati benshi gose mu bafana ba Dinamo canke n'inani barazi yuko ari rivalite herera ngaha kuri terrain kuri departement mugabaro agaparti gatoyi ntikabuze k'abantu bakeyi ucovuga ati babifata nyine bakavyegereza umutima cyane no musi y'intumbero ni eske muri dohere mu runani duhere muri fanbase runani mwebwe wewe nivyo wavuze ugaswe ka mugabo ibizoba hajye mu bafana runani byinshi bazwa president w'abafana runani ubona fanbase yawe bakira gute bafata gute ino rivalite na Dinamo cyane cyane muri izi finale tureke saison higirere finale za playoffs nukuri no gukanira turakaniye twese kubera ko iyi rivalite ramaze n'imyaka itari mike ni baswa rwera nka 2022 cyangwa 2023 ariko nkuko mwabivuze hariho bashasha hariho n'abamaze igihe nuvuga ko kubamaze igihe nta pressure nini ihari mu gukanira ariko kuri babandi nuvuga ngo bariko barakunda urunani bariko barakunda basket baje ngaho bakunda basket ariko bisanga bakunda urunani abo nibo bandi hajemo naga pression bakumva n'ubwoba bakumva bari agité ariko nuvuga ngo ni twe turiteguye nitwiteguriye guhangana na twe twiteguriye guha morale ishoboka yo kuri level yo hejuru abakinyi bacu ku buryo
abaje bibaza yuko twiye tuje guhangana nabo tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo iki kibuga cose kize kumviriza ka gace kaba kari hariya konyene ariyo majwi yonyene azokumvikana ayasigaye niyo target dufise uyu mwaka niyo it's a challenge kubera nabone si bato baranima ariko quand même yavuze ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure intuze ariko no hari cakindi k'ikirundi bavuga ngo by'igitugu fasha aha ako yego twe turiteguye kuri kandi nta ntambara twiteguriye gufasha equipe yacu tukasimira myinshi ishoboka cyane hajya muri fan base ya Dinamo naza ko musana muhurira ngene muvugana ngene mubiki iyo hari match dufata kuri izi finale contre Urunani est-ce que muravugana ati rero muzi dukeneye bigenda uko mwiteguye gute izi finale abantu bazobona iki nta bintu byi abafana bose ba Dinamo barazi ko atari ntambara zo bajimwo baje gufana basket en fait twe ntitwigera dutangura first tutabonanye ntitwigera dutangura finale tutabonanye niyo vyasi ko tubonana twese turahamagara abaserukira abandi mu duce baherereyemo mu maserire ari mu bijya ngo mwavyiganya en fait ico nkundira abo bahungu bo mwijabe barakunda kubona ku kintu cose ari bo bagitangura mugabo nibisanzwe kuko nkuko navuze bamaze nka 50 ba fan base naho tworirimba heureusement ko hariho n'indirimbo basigaye baririmba zacu kandi bakabibona tukabahoza bakabona ati turadekonye ubu rero bo bazi ko chaque fois ico dukreye ni cabo mugabo irangyohera washaka kazima ntiturigera tubigana kugwana kuko kenshi ama match arahagarara bivuye mu bafana b'Urunani nta match irahagarara ivuye mu bafana ba Dinamo jewe ikintu nzokwanka basi ko numva igitutsi nico ki nibavuga basi ko nabiganye vyiza nabo bariyemera mugabo nta musi umufana wa Dinamo arafata umwanya ngo ahagaritse match mwarabonye abatoye intebe bakaja gutera muri terrain n'abanyarunani mwarabonye abateye ububaho n'abanyarunani nta mufana wa Dinamo en fait jewe dutanguye za finale na izi finale ndababwira mwigenga ubu mufate discipline mumenye ico muri ngaha ububasha bwanyu bugarukira inyuma ya bijya vyuma muri teresa hanyu nidukenewe ko duhanisha equipe iri muri terre kandi yari ishoboye bayiha amatekiniki malheureusement biramaze kuba sindabona igihano mugabo narumse ko ibihano bikomeye uzogira Lewis aravyumva noneho ndamuvuniye agagohe uzogira ikintu agize hajya ibihano bizofatwa kubera niyo iri muri system doje yabo cyo konona match abafana kandi nibo babigira sinzi ko babivuganye n'indongozi hariho mu kijyano twakoranye na Gafisi na Jolis hakabaza nabaje ati barakunda kuvuga yuko Dinamo uno munsi muri uyu mwaka dufate muri uyu mwaka ari iri favorize n'ama decision ya FIBA bavuga ati abantu batwara FIBA n'abadinamo hakantu uvuze ngo hari ibihano bitekanijwe ngo nimba atabizi bamuvuniye hago ubizi gute barabidusomeye twaragize inama n'abatwara FIBA twari kumwe na Lewis twari kumwe kandi sinibaza ko namba hari umukinyi canke umufana azoza ngaha avuga ngo Dinamo ngo uri favori beko batayibujije gutsinda match ya mbere. Match ya mbere usomye amategeko neza naho ntayazi menshi. Ijya match ntiyari kurara ku masaha ku mwanya utegekanijwe imvura iguye. Muri saison hegiriye. Ijya match badutsinze. Ku mwanya utegekanijwe imvura iguye. Bari kuca bahagarika match karara. None ko wumva FIBA bari yacu batavuze ati umugwi wacu uraremvye reka tubihagarike bisibe. Twari kubakira uko mubazi. Ego uno musuri turi ko turaza muri izi playoffs ni najefise uburoro buca kuri bubiri bw'ama incident amaze kuba ya mbere kote ya Urunani imwe by'ubaho batera hari avant les passes mugabo kote Dinamo naho nyene la ne passer bya bintu by'ama bande hose
yagenda birasika nganye kuri tele neza ko ramwe mu ma comportement dashobora kubanga kote kurunani kutigi amahirwe afise nuko ata micro mwampaye iguma ngaha turuma ashaka gucomora bikanga kandi ntevye cyangwa twibagira ariko aravuze ibintu byinshi abafana b'urunani comportement zabo niki ni système de jeu yo guhagarika match twe ntituza twateguye kugwana twe ntituza twateguye guhagarika match ariko tuva mu mihinga itandukanye tuva ahatandukanye dufite imico itandukanye nico gituma iyo umuntu umwe atwawe n'agashavu twe turavyemera n'umunyarunani yatwawe n'ishavu hama niyo febabu imuhanye turabitahura kuko aba yakoze amakosa biga vyakabaho sinshobora kugenda mvuge ngo ni vyiza nukuri yari acte mbi twaranayisabiye n'imbabazi hari groupe turimwo na Alain n'abandi barongoye ama fan base je personnellement naranditse ndavuga nti sorry yatwawe n'ishavu niki hama baramuhana ariko siko karanga mutima canke siko tumeze ego nakunze cyane ikintu yavuze ngo kiyaca amaserire natace manze ko baciganye mu runani ntacu ariko yacijemo aravuga ati ninabigana vyiza nta kibazo nukuri vyiza birahari ni navyo vyinshi kuko icambere ciza mwakoze mu runani ndavuga mu runani vyiza muzoturabirako canke vyiza muzotwigirako birahari iciza kimwe conyene ni kuba mwarabayeho kuba mwaraje kandi naco nabanje kukirabira hariya kwa kange hari umufana wa Dinamo yanteye kime turi ngaho mu kibuga dutsinze Kern two kutugira ya celebration ya boom 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 ya Norvège aya kantu kari karyoshe kuko wamenga baratwaye ku mugabo bari bahejeje ngira reka turabikurikira yego nta kibazo ariko cyane umunezero wanyu ni mu bibagira ndakunda kandi ako kari mu kantu nkunda bavuga ati chaque occasion tu profite kubera on sait jamais ejo natwe kaya kantu ngira sinzi ntako tuzogira kuko twe turaryoherwa n'ivyo dufise mu ntoki kuko twoca tuja kwiba ibikombe dutanga qualification cyo bituma qualification uwifise mu ntoki sivyo chaque victoire ifise celebration yayo ifise umunezero wayo sivyo ni wagenda kwibika nk'umufana ngo nzocelebra naratwaye igikombe nyakugira Imana sinzi imyaka umaze ufana Dinamo uba waraturitse ndabona Mungu yuvuga ngo imyaka Dinamo imaze nguzurinde gutwara igikombe hamuselebra hari imyaka nababaye ariko hari imyaka niko ndaryohewe ego imyaka 3 n'ukuri tugenda turakurakuranwa ego mwaragize umunezero ariko uvuze rero ngo ngucelebra ufise ikintu mu ntoki celebra gake jewe mbe warabonye tuhejeje saison régulière warabonye ngene twari dutekana wawe mwene kubera ko afise micro acha yica reka mbese cyo nako ndavuga iyo kime yo mu Dinamo arambwira ashibonye runani ngo mu gukopya ngo murabambere ngo umugeze muri Norvège cyari mon frère kinafashe indege cyangwa naravye ku marezo sose nabonye muri Norvège nyine bacelebra byanyoheye nabiganye nk'ico nkundira Dinamo murabaruko no kuri kwimana ntimuje kure muva mujaje muterera akajisho hirya mu mamuheje ikiryoshe yaciye anuma carage ikiryoshe care uyisi avuga ngo ntituja kure ariko ndazi ko ari byo iyo bagize ati oya abahungu rero ntibanasiba muri bare barakunda bare cyane yego dukunda basket baca baja mu Rwanda yibereye mu Rwanda gusa ntibaja kure ariko aka kantu ntibazi ko bagaca kamema aka kantu nikava kuca ku mupira wari wose ako jewe kubera aka kantu baragaca mugabo bapfuma bemera bakaja aho mu Rwanda bakagura imipira yabo akisi yo twaguze je nakunda abadinamo tuyibukije imipira siyo twaguze yitwara iki je nakunda abadinamo cyane ndibuka bale y'umwaka uheza pani twaragiye turabanyaruna ni benshi bazi ya 24 ya 25 yabereye iki apana ntiyari finals yari Elite 16 je pense yari ama conference yabereye Kigali kubera finals zabereye Johannesburg
baradushize ku masitati ngo biyererezi ngo mwagiye kugira iki ngo kuyerera ngo ivyananiye abakinyi ngo bishoboye abafana abantu bararyoherwa cane nukuri vraiment narabikunze cane ukuntu bakora dukritika icangiwe gusumba ikindi muri wa muco mwiza wa Dinamo ukora bati handi ku ruhande bagize gute uyu mwaka baradusumbije ubwinshi kandi bambaye Dinamo ndiyumvira none twebwe ko teri ubashire ku masitati ngo bagiye kuyerera imbere ko dukunda urunani mwari mugiye kuraba match nawe wagiye ufite tandukaniro rihari nkunda kubwira abantu kandi sinakime hari umuntu aza ngaho kubera azanywe n'ubundi kubera yumvise ngo hari map hararyoshe imbere yo gukunda Dinamo imbere yo gukunda urunani banza ukunde basket kuko ntuzoshobora gukunda Dinamo ngo utarakunda uwo mukino naba abantu bumva babigize intambara bumva umengo urunani na Dinamo two turajyana wamubaza na stats za bujeje canke giberi ntazo yasomye nivyo birashoboka ugasanga niba abantu bakora bishiramwe inzigo kubera bari muri game badatahura ikintu nashaka gusaba mon frère ngaha anye no kuri abafana muri office natwe simvuze ko natwe bari bose babitahura sivyo ariko turafise akazi ko kubanza kubigisha gukunda basket ama tubigisha bakunda umugu kugira izi zankano zihave wabaje kwazo ciza ati none tuje mu ntambara no kuri je personnellement ndakunda no kwibwira uyu nabandi bagenda so bagenzi benshi b'Abadinamo so bagenzi benshi cyane b'Abadinamo so bagenzi benshi b'abanyarunani aho gasanga hari umuntu umunyana ashobora kuza kukubwira ngo abantu urashobora gukubana mu nyirigara y'Abadinamo ukumva umudinamo dernièrement ko byabereye ngaho ku kibuga hari umufana wa Dinamo ubona ijya match ya inkarabwe n'abantu benshi cyane ijya bakinye na Tigers ya nyuma yara bari benshi wenda vuga ngaho iwanyu bari bahari ariko hari hose hari hagaragara sivyo hamo uwo sesa none umva bakunda basketball hamo umufana twari twafatiriwe hamo umufana acaraza kwera so bagenzi benshi b'abanyarunani kera mbaga agapira ka Dinamo wana kiya hajya yicara hajya kugira umuntu w'abagenzi biyo yasohotse haga kuri portail amaze ko nkabamenye asatagira ukwangana wowe gutushura kucara hariya aragera aravuga ati jewe ndabatahura ndasaze ntushobora kuja kwicara hariya duse match sivyo hariya baba bariko baratera induru contre Dinamo bariyo abari bahari bose bari bakwiye kandi ijya match umenye ko yabaye mu match atugoye twagiye kuyitsinda muri 4e carte ukaca ubona umufana yari kongereza inguvu ngaha bon bijya narabibonye kandi baranyitwaye kabandi bafana umufana yari kongereza inguvu ngaha baraje ego vraiment kandi sivyo Lewis ntushaka kumbwira ngene baga bicare hejuru kutagenda kubamanura bariya baba bariko barafana Koshenma bariya bazindure yakatera hari yari yabamaze yari yaje ruriya ruhande rugiye kugutangaza bariya barafana cyane ahubwo ndabakunda ifo kose haba vibe ino tugatesa nahariya bagatesa tuba duse objectif imwe kumugwi wacu ubu na ruriya ruhande rwari amafasha ruriya rwacu baguma batwivangamo cyane hariya iriya kotiriya none rubibona rubibona hariya ni wacu hariya yego ari bakiye baje bwa kuvuga ngo muhakirwa biraguhoye nino ni nkuko hari abafana bamwe bataramenya ko baja hariya hajya hagati naho hagati ni mu bashefu hariya hajayo bose ntawubwira kiretse hari amareservation yabaye ngaha harimo Abadinamo batari bake urabona ko intebe ziba ziri reserve ntawo bakura ariko hariya kenshi bipositiona hari ego nibaza ko turegereza ku musozi w'ikiganiro twamaze kumva ni ahanini kwari kumva mbega mubona gute urumva ko ikinyo hano ko namwe mubizi ko hari abantu bazi basket bazi rivalite mugandi abantu bavyegereza umutima uvuga ati imba ni babigira intambara nyene ya ntambara atari muri tebe aho nyene hari ntuze nibaza ko ikintu nyamukuru kwari kumenya mbega bimeze gute abafana babizi gute muravugana neza gute akandi kabazo mfise nakanye nibaza ko mu bintu bigize club harimo abarongozi harimo abajeri harimo fan base uno munsi muri Dinamo fan base ya Dinamo ifitaniye amakorasiyo yahe n'uburongozi bwa Dinamo ico rero ni ikintu mbere washaka kimpimbara cyane comité executif abavyeyi bacu donc guhera ku utwara Dinamo hejuru na comité arongoye gushika hasi donc havuye comité ndibatse ko nanje ndaza nk'abamwe comité executif ndaza nk'abamwe iki turyohera rero twebwe à chaque fois
komite executive ifise ikintu ifunditse barabanza akatubaza ati baraza muri fan base tubanye neza cyane akatubaza ati hari ikintu tugira dukore hari ico mwoterera canke mukibona gute tukavuga ati ego aha ni sawa tugatanga ivyiyumviro donc niwo mubano mwiza tubanye neza cyane na komite executive mbere nagira fate n'umwanya shime cyane abaturongoye komite executive ya Dinamo muri abavyeyi muratwereka umutima w'ubuvyeyi by'ukuri gushika ku mufana wa nyuma naho yogwara bara intervene naho yo baraba hafi yacu baramenya abashoboka ngene bimeze ni niyo ntumbero kirya kintu bavuze ngo twiganye hariya bari mu baduhaye iyo ntumbero yo kuvuga ati Alain egerana mugiri uduce mumenyane kuko ubuherutse twarabuze umuvyeyi wacu umufana twarabuze umufana yadukunda cyane umuvyeyi mushiki wacu niho batubwiye ati kubera iki mutogira utugwitugwi muri benshi Alain ntushobora kubajira bose gira utugwitugwi habe udutwara amenye amakuru ya bamwe muri abafana ico ciyumviro cavuye muri komite executive nabo bacitirira kuko bon numwanya nta ubuze uvuga ariko ico ciyumviro cavuye mu bantu bakuru bacu barungiye ubwoye umukwe kandi nagira mfata umwanya cyane ndabashimira ntibadehukirwe bagume baturi imbere no mu nguvu ubona nyinshi dufise nyinshi zivi wabo ko baratwankuraje ashaka ko abaye match duhejeje match tutegura baraba hafi yacu cyane yego nk'ubu uravye mu runani uravye club y'urunani abarongozi b'urunani bo kwemera ko club ihanwa kubera amakosa y'abafana mu yandi majambo barafitiye confiance relation ihari hagati ya fan base y'urunani na equipe y'urunani mu rusangi imeze neza urakoze hari byinshi ntovuga ariko dukorana byinshi hari ama decision menshi club canke twebwe nka fan base dushaka gufata ariko dutegereza kubanza hejuru hama jewe novuga ngo ntaragirirwa ubuntu bwo kwitwa umuntu arongoye fan base y'urunani nabifata nk'ibintu bisanzwe ariko c'est un privilège un honneur yukumva yuko ushobora gutwara bari abantu hama inyuma yo gutwara bari abantu ukumva president wa club araguhamagaye usanga ku biro ikintu tuvugana ugasanga n'ikintu gituma umugwi wacu utera imbere n'ikintu gituma niki je nashaka gufata aka kanya shime uko tubanye na komite executive yacu nukuri n'abantu bataturi kure cyane bataturi kure na buhoro n'abantu atakintu nuvuga ko dushobora gufata atavyo bazi nabone ama decision menshi novuga yuko ari en dehors yibi mugabo usanga twebwe adukorako ntibashobora kugira ikintu batanje kutubaza navuze ko hari byinshi ntovuga mugabo hariho communication novuga ko ipasa kandi imeze neza mbone nakajya ko kubashimira nshimira n'abafana ukuntu babubaha ukuntu ikintu cyose novuga ko reka ndaguha akarorero kakwereka ukuntu tubanye sivyo abantu benshi barakunda kwibaza ngo urunani fans celebration bitandukaniye hehe na sisi wenyewe urunani fans celebration abafana bategura sisi wenyewe niko bitegura ariko uziroye muri urunani fans celebrations twari sanse ko tuba turi abafana twagiye kuryoherwa ariko le president toujours là abo muri komite bose baba bari hajya muri sisi wenyewe aho bari kuja kurondera abandi bantu baza gukora ivyo bintu byose nitwe tubikorera nk'abafana kandi ntitwovuga ngo haramera twinda gusaba kure gucana ikiko yayo barakunze kuvuga ngo urunani byo mu kibuga vyanse ngo bagiye mu vyo gutegura ngo imanza n'ibirori ariko je ndavuga nti izo ni za nguvu twibonyemo hagati ya komite executive na fan base turicara turavuga tuti eske izi nguvu n'ubu bwinshi bwacu nuko gukundana kwacu nta handi hantu vyo dushikana donc that's why nico nshatse gusigura nizo events zibiri ndaguhaye zikwereka combien turi unique combien turi hamwe
kandi dusenyera ku mugozi umwe. Ugifise mikro gace turangiza n'ikiganiro na ni playoff ifatire kuri playoff ubutumwa uha abafana bagenzi bawe n'andi byango byakuye ama message banazi ko ari andi ibihani bagabo ari abatari muri zo group WhatsApp ngo bazuza gufana urunani message uha abafana bazuza ngabufana cyane cyane abazuza ngabo byakuye comportement ashaka kugenza hano kuri Twitter. Jewe comportement imwe ndabasaba ni gusara yego kubera ntitwaje muri restaurant ntitwaje muri café gourmand ntitwaje mu rushengero ntitwaje muri life center ntitwaje muri Ecclesia Catholique bahava bakumva naba bo baraza kubitahura kubera ni message bambwiye ni adresse kuri bo barazi langage tuvuganamo barazi ko tuvugana n'ukuri muze hajya ahantu tuhaturire hajya ahantu dusare hama kimwe gusa ndabasaba kugabanya gashavu bakiyabona igituma musara nyine ya nabo bazoteba basara biriko biraza urumva ni kugabanya gashavu ufite ngaha anye nta kindi kintu nta comportement yindi nimwe ufite aje gufana ikintu kitugora ni twese turabana tugwana n'amayemotion tugwana nuko twakira ibibaye urumva donc igihari niki nuko jewe nzi ko harimo abo bizogora ariko ico naco twebwe niyo mpamvu batwizeye dufisa nabo dukorana twaragihejeje uzo twagwa n'agashavu ntibizorinda birashika hari bizoherera iwacu ariko kandi abizi kubera ukungene tugenda tuganira ku munsi ku munsi nta incident izo kimwe gusa norangiriza ko wigeze kuvuga ngo barakunda kuvuga ngo federation ngirafana Dinamo ngiragira iki Jesse nza kubijamo cyane tuko ushobora kubyinjiramo gahoro sinzi abazokora arbitre hari bavuga ko bashobora kuza bavuye hanze jewe personnellement ntavyo nashaka kuko ntituzokwamba turonderera hanze ifo ko babi wacu baba abantu b'abagabo babashinga ntaye bashobora guhagarara ku kintu bavuze wihenze bagize uku arbitre mugenzi wawe ukavuga ati my bad sorry ni hariya ico kintu nicahaba kuko ikintu misi yose cica ibi bintu ikintu kitudugiriza amatension ni arbitrage kuko nta mufana wa Dinamo nta mufana wa Kerne nta mufana bobonda barundi ntibari na benshi bose bahereya bovuga ngo baraje kuduteza akacagari barabonye heza kizima tabava hari urumva je kintu nashaka kuvuga ni iki arbitrage ndazi kiganiro kuri Look Media kira abantu benshi arbitre wese azi ko azogirirwa amahirwe yo ku arbitre final nabihagarare mu arbitre ari digne yo ku arbitre final nta hengame ntarabe ngo ni kwihenda bibaho ariko hari igihe umuntu yihenda rimwe yihenze kabira kihenda gatatu kihenda kane uko su kwihenda ari kuri mission sivyo donc nibaze baje bafitiye agahari Dinamo cyangwa bafitiye agahari Urunani baze nk'abashinga ntahe baze turabe spectacle nziza twe nk'abafana b'Urunani twiteguye gutanga show nkuko twama tuyitanga uyu mwaka hoho tuzobishirizaho gusumba hari bavuze ngo demi finale twakije imiriro finale hoho abandi bavuze ngo imiriro bazozira nukuri bagerageze guca nk'izobakira nabo bere bayakije bariko baradufasha yani uko turangirize kuri Ale akajambo ku bafana ba Dinamo kugira ngo bigende neza muri playoffs. Bon abafana ba Dinamo ico ndabasavye ntibasare nkuko Lewis yabigutse nibaze bafite objectif imwe yo gufana umugwi wabo batera intege abakinyi dushike ku ntsinzi kandi barabizi ndabasavye kuza biteguye uno munsi turashobora gutsinda ejo turashobora gutsinda nitwatsindwa ntibikenewe ko bahagarika match kubera ivyo bateye abarbitre canke binjiye muri terre bigenga ubuntu bigenga indero basanganye tubandanye dukina dusama match indwi uzotsinda ane niwe azotwara igikombe turindire gushika ku kanyuma kuko turafise abakinyi twizeye turafise na staff twizeye n'abakoca na staff yabo ikindi kintu nagira mbwira abafana ba Dinamo muri iki gihe tugiyemwo umufana w'Urunani si umwasi n'umukunzi kuko murafise ico muhuriyeko ariyo basket ni bwa buntu nguma ndabasaba abatabizi benshi Lewis igihe ngirirwa amahirwe yo gutorwa kugira ndongore
fanbase fanbase niwe umuntu ya mbere nabonye message yiwe akimenya ivyabaye arambwira ati muta felicitation musanze muri ibi bintu ariko sakazi koroshe kandi narabibonye ivyoroshe mugabo Imana iguma ifasha nagira mbwire ko mbere no mu bagenzi washaka kenshi duhura tugasangira rimwe rimwe tukandikiranira message Lewis arimo harenze ko nivyo dukorera mu kibanza kimwe naho tudakorera kampuni imwe umwanya munini turabonana rero ubucuti ubugenzi twakuye muri basket ntitubwononeshe akantu gato gatuma ejo ubugenzi n'ubucuti buzobandanya kanatsinda ubuzima twespera ko buzoba burebure turi muri ibi bintu ego nuko gato ndakugore kanyuma hariho byinshi twavuze ariko Alain yavuze vraiment byinshi bituranga atari byiza ariko naganda mwutsa akantu kamwe keza karanga abanyarunani kandi twaberetse ariko anacishijemwo babuze umwe muri bo nibaza yuko nimba ari abantu bambere babaserutse ko suko twari tumuzi je personnellement twari tumaze kubonana j'étais surpris rimwe kabiri ariko mu kiriyo twagiye nka 3 fois hama y'abanyarunani kuri enterrement hagiye kwa steri zibiri z'abanyarunani vraiment twari twuzuye n'ishugwe twarashizeko ukuvuga iki iyo muri ko muravuga bibi muzurukana byiza twako kintu nibuka ko nananditse message ndamubwira en tout cas turaba natweretse urukundo Dinamo yarabuze ariko ni basketball yabuze ego nawo kideha mu bari bahari kuri enterrement barabuze ati quand même respect batweretse ikintu kizima kandi nitwari muri saison y'ama match oya twari muri saison vraiment y'akaruhuko ego bara nukuri pour résumer twe tuzobashikira natwe vraiment tuzobasubiriza mu nkoko apana mwabuze no mu vyiza baradutumira mu evenement baraduha ibibanza vyiza vy'imbere natwe iyo tugize ama evenement naho twe tutagira menshi turahamagara bakeyi bakaza tukicarana nta gwanko ruriho nta gwanko ruriho nico bituma nabwire bari abahungu biwe ko atagwanko ruriho je nico nashaka kugira ko mu resume nukuri image muduha siko tumeze na gato mugani ya image yo kuri terrain s'il vous plaît kuri terrain turi muri tension twese urakoze cyane ni naco gituma ando ya terrain twaraberetse icyitwa umunyarunani ariko kamwe uzobampera ngaha kuri terrain match yatanguye je dernièrement naratwawe n'ishavu nsabe public makwanza n'ikigongwe nongera nsaba n'abajejwe organisation ico kintu bagihindure kubera naratwawe n'ishavu kubera tension ya match yari demi finale na Kern DJ yari DJ Nad volume MC akamubwira ngo volume natwe nta mavestiere tugira abakinyi bariko baravugana yaba parti y'urunani yaba parti ya Kern bagasaba gabanya twese twari turi muri gabanya hama wewe malheureusement ntiyababonye kuko yaraba bucuti amaro je sinabimenya mwa ni bro gabanya tuganire twaje kuraba basket reka ba coach bahama ama system niki hama maybe ashobora kuba atabifashe neza ko naramusabye sorry na bucuti mu bucuti yaje arambwira ati nije wo kubibwira hama nkababwira bakagabanya sorry vraiment naratwawe n'ishavu nico nashaka kubwira tension yo ngaha kuri match nimba two turakinana yavuze turakorana mugaga match irikiraba tuba turabandi bantu ivyo nta muntu ashobora yari yampaye ijambo ariko reka nkotire nashaka rero nsabe abafana b'uruhande ntwara bigenga ubuntu bamenye ko turi muri basket kandi basket atari ingwano y'amasasi ariko mu mwanya wo gufana sinovuga ngo bashirisa soni berekane ico bari ko bahamagariwe gufana tawo batutse oya ico ngira mvuge Lewis ni akimfasha nagira mvuge ko agashavu kava hamwe ugasanga ibintu byaduze twebwe ngaho urana ko twicara ngaha turagerageza rimwe kwa barikada tukashira imigozi juste kugira hinjira umuntu tu control yango abanyarunani ntibashaka abanyarunani rero kenshi ari gihe twigurira ibipurizo baca ngaha basutukirda n'ibiki bacumita kameme iyo ni sinyembi ku bintu igipurizo kirazimbutsa ariko tuba twakiguza amahera kandi tuba tukeneye ko kiboneka donc ni façon yo gusharger
gushariza ikibanza turimo. Ariko Kazibona umunyarunani arazanya agakirida aratoboye kubera cengabo. Nagira nsabe umugenzi wanje Lewis azotubwirire n'abahaca babireke. Kuko jewe uko nzi fan base y'urunani, je sinogenda hariya ngo ntore adakubise ingoma akubita igipurizo, sinoca hariya ngo nkubita ingoma ngo vyijana. Turazi nayo. Nuko yaza ko yavyumvira ko ubutumwa buza gutangwa. Ubutumwa buza gutangwa reka igikuru cyari gihambaye cyane cyane zari izo message zibiri. Bafana ba Dinamo no kubafana b'Urunani. Umva ko ari utuntu twinshi dutandukanye. Igikuru zari izo message. Reka nibaza kwigana tukigarukiriza hano. Reka ndabashimire tubifurize amahirwe hazotsinda umurundi mugabo sinzi ngene ya uzotsinda wese Kelomel ganye yaba Dinamo uzotsindwa ntibazotsinda uzotsindwa ntibazotsinda kandi uzotsinda zobatsindiye Burundi. Lewis ndagushimira. Murakoze cyane nanje ndabashimire kungene mwaba mudutumira apana jeyo ariko novuga ngo Look Media iriko iradukumbuza ivya kera, ikiratwigisha ku bantu bashasha, ikiratwigisha hama ikiraduha n'amakuru agezweho ku bijanye na basketball. Mukomerezaho courage cyane, Imana ibaje imbere. Hama nkuko bivuze hazoburana babiri hatsinda umwe, que le meilleur gagne. Murakoze. Ndagushimira nawe. Murakoze cyane. Nashaka shimire Look Media kuri iki gikorwa ikora, mubandanirizeho mwerekane ishusho ya basket y'ubu atari ya kera cyane cyane, biradufasha no kumenya ibigezweho. Murakoze. Hama nifurije amahirwe cyane umugwi wanje, ariko nitwatsinda Urunani ntituzorutsindaho. Murakoze. Nimwatsinda Urunani ntimuzotsinda, namwe niba batsinda ntibazobatsinda. Kandi akantu gashoboka cyane. Ya nuko reka rero ndabashimira bafashe kana kwanya mudukurikirana, amubwire aho muba mubaho naho utaha. Murakoze.